ntabwo ashobora guhaza imyabiramutwe adakoranye n'abantu bacungiye imbibi cyane abantu bakomakomeye mu nzego na cyane cyane z'igipolisi n'ubutungane, kuko ibiganiro biba baravuga yuko inzego z'igipolisi zihagarika abatangaza imyabiramutwe, ariko inyuma y'amasaha 28 abantu bakabona mu ibarabara. Twarumvise igikorwa cyakozwe na leta cyo guhagarika umwe cyegera cyujejwe icyo gisata cyo kurwanya imyabiramutwe n'abasanze ari muri ibyo byabiramutwe yari umukomiseri wita Claude. Uwo nawe ngo yari afise umugore wiwe nyine mu bagendana yabitangaza mu byiza, we yari yarubatse n'inzu abo bana babiberamo. hanyuma ibindi bihangane nabyo umwe batazira Abu, uyu Abu rero niwe yaragishirije ngo ahangaha muri Mutumba muri Burundi niwe abantu bose bari bazi yuko bamutazira Abu Mafedi. Uyu Abu rero niwe muntu yaragishirije hano mu Burundi mu kwinjiza imyabiramutwe bya heroine na cocaine. Ubu rero nawe amatwi dusubira ni ukuvuga yuko uyu Abu gushika ubu ntawe uzi irengero ryiwe. Batubwira ko yaba yafatiwe mu nzira yo ku kibuga cy'indege, kuva umunsi afatwa n'imodoka yiwe ntawe uramenya irengero ryiwe. Yama uyu Abu nawe batubwira yuko yaba yarakorana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere ari ngiyonwe, ariko rero icyo twamenya ni uko atawuzi uzi yo gushika muri uwo mwanya nk'uko abishana mu ntara hagati y'abafise abantu bakorana mu ntara na cyane cyane b'abakuru zireka bashikiriza abantu mu ntara bakamuha amahera, ibyo bihangane mu ntara bagaca bagerageza rero kubisanzaza ku isoko. Ibindi bihangane nabyo yahageze kuduma ko nk'umushyikirano wahoze ari umushyikirano w'amagara y'abantu n'ubw'amagara w'umushyikirano wa bya leta, aho tubona afise ishusho ry'aba bantu batangaza imyabiramutwe ku isi.